kuko iheya yoyo ni platforme iri bifase ihuza umuguzi n'umugurisha nayo ikaja hagati ikakwereka ati ngaha hari ibijumpu vyeze, hari umuntu afise umurima w'ibijumpu mwitenga weze ariko ararondera umukiriya, nawe uti ndi kumusaga mfise restaurant nari nabuze ibijumpu, donc ni muduhuze. Ingene tubahuza biroroshe, nturinda kutwandikira caye kudutelefone ku rubuga nyene ugiye kuri iheyaplus.com hari ahantu ubona ngo discuter avec uyu muntu yitwa kuyashize ku bidandazwa vyiwe, murandikiranira message kujya kwa WhatsApp hanyuma mugaheza. Yes, bakunzi ba PTV mumeze gute? Ndi Moses Angelo nkuko twama tubibakorera misi yose hano kuri Peace, tubaha ibiganiro bimeze neza, ibiganiro vy'ugwaruka mu ndirimbo, mu tugenegene ndetse no mu bijanye n'iterambere, abantu bafise ibintu bakora udusha nkuko bamwe bakunze kubivuga. Yes, rero nkuko mubibona turi kumwe n'umujene ugwaruka, sinzi ko maze kumva ikintu cyitwa Ileya Plus. Nibaza ko bwo bari ubwa mbere kumbure mucumbitse, ariko hariho bamwe nizera yuko bamaze kuvyumva. Urubuga rushasha ruhambaye rufasha mu bijanye no kudandaza. Abantu benshi baradandaza mu nzira zitandukanye, aho bamwe bahura n'ibibazo, ariko runo rubuga ni urubuga rudasanzwe. Ariko rero ntabishije amajambo, ndi kumwe n'umutumire ariwe kandi yarutanguje. Mukanya maza kumva byinshi kuri we, ndamuhe ikaze muri kino kiganiro. Mumeze gute? Murakoze cyane, meze neza cyane. Turabona yuko mushajije, muraberewe. Murakoze gose n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana. Yego. Kumbure ku bantu bakubonye ubwa mbere, baravuga ati uyu muntu turi kumwe ninde? Uyu mu manager wa Ileya Plus ninde? Bon, murakoze cyane. Ku mazina nitwa Iraduhaye Patrick. Iraduhaye Patrick rero ndi manager cyangwa se nije natanguje iyi soko yitwa iheyaplus.com. Nkuko mubibona ni iheyaplus.com. Iheyaplus.com rero nkuko nariko ndabivuga ni isoko yagutse. Mu isoko urazi ko batadandariza ikintu kimwe. Mugabo twebwe hariho n'ibintu bitaja mu isoko, ugiye kwa Sione hari ivyo udasangayo, mugabo kuri Iheya Plus birakunda. Uvuze isoko hari uvuga ati tuvuze isoko ziri physique kwa kuri Kotebu, kuri Sione niyo soko yo iri. Urakoze cyane. Iyo soko iri ku isi yose. Iri mu telefone yawe, muri laptop yawe, muri tablette yawe, mu yandi majambo n'urubuga ivyo bita platform. No kuvuga ugiye kwa Sione ntuzosanga y'inzungu yigure, mugabo ugiye kuri iheyaplus.com urashobora kugura inzu, urashobora gupanga inzu, urashobora kugura imodoka, urashobora gupanga imodoka, ashobora gupanga inzu ya vacances ya karuhuko. Simvuzi hoteli, uvyumve neza, si hoteli ariko ni maison de vacances. Haro birumvikana ko maze kuvuga ko iyo soko iri ku isi yose, uwari we wese arashobora kuja kuri iyo soko agasoma ivyo yipfuza, vyaba ivyarimiwe mu Burundi, vyaba ivyororewe mu Burundi, cyangwa se vyaba ibiri mu Burundi. Nkuko kandi n'undi muntu wese ahari ku isi arashobora gushira ko ibintu vyiwe, hanyuma kubera ko twebwe turahabona aho isi yose ishobora kutubona, ivyo bintu vyo bikabona abakiriya benshi bitandukanye. Nuko wowe uri kuragurisha iyi microphone uri muri ville, bisaba ko umuntu azobanza kuza akagushikira mu kibanza cawe. Yego. Ni kuvuga ngerageje kumva mengo ni nka platform, sinzi ko ari nka application, sinzi ko ari uko no bivuga. Iheya Plus. None bon, abatumva baravuga ati kumbura aya majambo asigura iki? Okay, Iheya Plus urumva ko biri mu ni abbreviation, ni mfunyafunyo nkuko bakunze ko bivuga, mugabo ni mfunyafunyo y'icongereza. I isobanura idea, hanyuma R isobanura real estate, hanyuma A ni auto ou bien automotive, ha murabona ko hariko plus. Yo plus rero bisobanurwa ngo hariho n'ibindi. Bavuga ni ideal, real estate and automotive plus. Bavuga ngo plus aho urumva turavuze ya ntuze atuvuze ya maison de vacances, urumva ko itarimwo ikiza muri plus. Tuvuze ya platform ushobora kudandariza kwa ma article atari ivyo real estate ni immobilier, atari automotive. Turiko turavuga nk'izi microphone, amakaye, imfunguzo, amatelefone, ibindi bintu byose na bya vyimburwa twavuga bica biza muri plus
ariho kuri plateforme rero uzosanga ko centre commercial. Donc hariho ama activité atandukanye cyangwa se imigwi itandukanye mikuru kimwe cyose ro kikagenda kigira ivyo kijejwe. Utwo duto rero twose mvuze tw'ibitimuka udusanga muri centre commercial. None Patrick, icyumviro cavuye he kugira ngo uvuga ati uzane runo rubuga hano mu Burundi? Urakoze cyane. Nibaze rero ko bihava binzana gushinga intahe. Ega ariko mu ncamake cyo kutubwira ati uko bakunze kubivuga. Bon, iciyumviro nyamukuru aho cavuye ni uburyo niyumviriye guteza imbere cyangwa se kuzana akarusho mu buryo dusanzwe dukora ibintu. Bon, maze imyaka 6 ntaba muri kino gihugu, ndi hanze y'igihugu ku mpamvu zitandukanye, reka ndabivuge gutyo, ariko impamvu y'ivyigwa na cyane hanyuma igihe kimwe hageze ko ngomba gukora ubukwe. Bamvye gukora ubukwe canke ubugeni, ndarondera inzu ndi hanze ndayibura ngaha mu Burundi. Kuyibura rero nuko ntari nzi kumbure abakomissionnaire, mugabo kandi ni muri cagihe igihugu cari casohoye ingingo ko abakomissionnaire bahagaritswe. Ni vuba cyane. Bo bibaye irigira kabiri, hariho ubwa mbere hongera ko ubugira kabiri. Rero muri ico gihe urumva ko umukomissionnaire naho wamurondera yacaye mu mwaka wa ryari? Hari muri 2021. Hanyuma rero ico gihe ndibuka ko namaze ukwezi kose ntelefona ntuma ndatuma na fiance nti rondeza inzu nkeneye maison de passage cyangwa se maison de vacances, aho ugo rugo nzoba ndarurimwo je nyene harimwo vyose biri equipe. Nibaza urumva ko ntanze na idea ya maison de vacances nariko ndavuga ku buryo bw'uko tuzohakorera mariage, hama dufate nimba ari iminsi mike yo kuruhuka imbere yuko nsubira iyo narindi hanze y'igihugu. Ico gihe ukwezi kose kwaraheze tutararonka iyo nzu. Hanyuma ikindi naco ahandi ciyumviro cavuye buretse gato inzu warayibuze kandi n'abakomissionnaire batemerewe gukora. Exactement. Yego. Hanyuma rero mu nyuma Imana yaracanye agenda kubaza umugera wa guest house, hanyuma iyo maison de passage aremera kuyiduha mu kiringo twari twamusavye, aravuga ati nta bandi bakiriya nzokwakira, ni bon mugabo muzoyiriha ivyumba vyose ku munsi. Guest house yose. Ego. Urumva ko ntibiba vyoroshe, bisaba ko umuntu musanga hehe ku rubuga ahari karakorera. Bitaba vyoroshe. Ikindi naco aho cavuye nuko hari abantu usanga bapangishije amazu cyangwa se akavuga ati nubatse iyi nzu niyo gupangisha. Ndayubatse ni business yo kugira ngo nze ndayipangisha ku kwezi. Hanyuma gacu usanga umukomissionnaire aravuze ati okay, iyi nzu ndayishize ku isoko. Mugabo urabona ivyo abakomissionnaire ngene bimeze, n'ubuzima twese no kurondera ubuzima, niko barondera ubuzima, niyo politique procédure yabo. Mugabo ugasanga wewe hari abantu 5-6 barondera inzu kandi ya nzu nyene urabizi ko ihari, urabajanye uraberetse inzu yasavye 300 n'akarorero ntanze 300 ku kwezi. Hanyuma ayo 300 jewe nkaba nifuza kuyatanga je ndiko ndarondera inzu, mugabo umukomissionnaire agacambira ati urazi rero jewe umpemba ukwezi kose. Inzu nyene inzu asaba avance y'amezi 3, mugabo ucuriha amezi 4 kuko jewe commission yanje n'ukwezi kose. Igihe rero jewe ntashimye gufata iyo nzu kubera ko ako karenzo gaciye kajako, urumva ko we mwene inzu wayubatse icibiraguma kandi itarikira kuzanira inyungu. Mu yandi majambo ya plan commercial wari ufite ijyanzo kiyubaka, ubu uyu urabaye frené kumbura ukwezi kose amezi 2 ugiye muri retard. Kubera iki? Umukomissionnaire ntararonka yiwe. Sinzi ko vyumva. Ndavyumva. Rero ariko aho rero niho havuye iciyumviro iyo myidogo y'abantu yabene amazu. N'abarondera amazu nabo urumva arahangayika cyane. Niriwe ku kazi nakoze amasaha 9, ntashe bwije sindonsa kanya ko kuja kurondera abakomissionnaire ndabaza inzu, cyo ugasanga ari kara telefona 1 2 3 mirongo indwi iraheza atararonka inzu. Ibyo byose bayirera mu masite bazati ahantanze hari voilà. Ibyo byose kandi urumva ko hampande yuko biruhisha uburi kararondera inzu, biranatera n'amakenga. Urabona no munsi ikibazo c'umutekano mu bihugu byose camari gifatwa nkama. Rero kubona umuntu yiyerereza ati ngaho hariho inzu guca umwugurura uti ngwino urabe inzu utazi neza uwo ari we biteye amakenga. Donc
ingaruka ni nyinshi. Rero iyo myidogo ya bene amazu, iyo myidogo n'uwo muruho w'abarondera amazu, iyo myidogo y'abantu bari hanze y'igihugu bashaka kugira vacances ngaha mu gihugu, cyangwa se uri mu ntara ya ruguru akeneye kugira vacances ngaha, cyangwa uri ngaha agomba kuja kugira vacances mu ntara ya ruguru, mugabo ntaronka inzu kuko adashaka kuja mu hoteli parce que la vie privée, umutekano w'umuntu no kutishira kukabeza, reka ndabivuge gutyo. Ivyo vyose rero nivyo nagiye aho ndiyumvira, hanyuma ndavuga nti bon, reka dukora ikintu kimeze gute gishobora gufasha umuntu ku buryo naho yoba ari karanyonga imodoka yiwe ari bloqué muri embouteillage, ashobora kuvuga ati reka nje kuri application ya Irea Plus ndabe ko noshobora kuronka inzu kuko niriwe ata mwanya mfise. Iminota 2-3 ukabura hejeje kuraba, urabonye inzu urayishimye, uragize reservation, notification irabonetse muri Irea Plus, hanyuma bikaba biragenze gutyo mu mwanya umwe mu munota itarenga 3-4 ukabura ronse inzu utiri uravunika. Donc naho hagiye haravyo vyiyumviro rero. Urakoze cyane. Kumbura umuntu abyiyumvira ati ego ibyo byarabaye bituma utanguza ugo rubuga ubwo bijanye n'ivyo warigiye ku ishuri canke hari itandukaniro? Bon, urakoze cyane kuri ico kibazo. Majambo make ivyo nize nibi, bon, turavye qualification académique, ndumu juriste politologue. Mugabo professionnellement ndumu entrepreneur, no kuvuga ego kandi si ndavyikorera je nyene. Hariho n'urundi rubuga rwitwa irapat.com, urugiye kurashobora kubona yandi maformation dutanga. Narize ibijanye n'ivyo gufasha abantu gutunganya imigambi, gucreer ama entreprise, kuyabafasha. Kumbura ivyo ngira tuzobivuga hanyuma. Yego. Ureka tugume kuvya Irea. Mugabo hari abaca bavuga ati urumva babantu rero iyo niyo ngorane dufise mu Burundi. Ariko nta kintu na kimwe ndiko ndakora ntafitiye formation kandi cyangwa se certificat. Ntwavuze imbaza uko ni nyinshi zirarenga 40 joko. Ego cyane. Kumbure banze utwerekere muri make ukuntu application cyangwa ngo rubuga rukoreshwa umuntu akoresheje telefone, ugende uradusigurira kuri kamwe kose canke mu ncamake ukuntu urubuga rushobora gukorwa, hanyuma turabandanya. Bon, biroroshe cyane. Urashobora no gutora telefone yawe dukoresha iyo wawe, hama n'abariko baradukurikira ufise akanya n'amamega arashobora gukoresha yiwe nyene akazarara ivyo turiko turavuga. Biroroshe cyane. Ikindi nagomba kuvuga nuko gukoresha ireaplus.com nta mafaranga bisaba, ni ku buntu. Winjirako hama ugakora ivyo ushaka bivanye n'ivyo ukenera. Ico bisaba gusa nuko ufise adresse email iri valide ikora, kuko turakurungikirako message ya verification cyangwa se OTP kugira ngo tumenye réellement que ari wewe kandi ufise telefone yawe, hama ugashiramwo ya code hama bikagira. Ariko aho ni mu gihe ugomba gutangura kudandaza canke kugura. Ariko ubundi ugiye ku rubuga ni nk'izindi zose, ni email yawe na mode passe yawe, nta kintu na kimwe tukurungikira cyane tukugoza. Ego. Donc tora telefone rero hanyuma ndakwereka ingene bigenda muri telefone yawe. Uko bikora rero urabona, nibaza ko umuntu wari wese arazi Chrome icari ico canke Google, niyo yiyingaha uyiklitseko uraza muri recherche cyangwa se aho kuronderera ukandika nandike ireaplus.com, hanyuma ndagira recherche, ndaransa recherche. Voilà, urubuga nuru konciye nisanga ngaha, aja gusoma urabe harimo na politique de confidentialité. Urabona ingene dukoresha ama information yose bawashize ko ku rubuga rwacu. Hanyuma uraheza rero ukaza gihe uri kuraraba navuze le categorie cyangwa se imigwi nyamukuru y'ibikorwa dukora. Harimo immobilier ngaha, harimo vacances, harimo automobile, harimo ya centre commercial navuga, baba agent mwambaza ngaba ngaha aba concessionnaire. Rero kuri immobilier ni ivy'amazu, ama parcelle, mugabo
nibutse ko kuri Irea Plus atagukota amatongo bibamwo, itongo rigugwa burundu mukavanako, ntavyo gukota kugira ngo twirinde indyane. Ariko ibindi byose bisigaye urashobora kubikotesha. Ibitimuka nivyo mvuze. Hama amavakanse ni zanzu ata wundi muntu aba hari muri uwo mwanya umukiriya aje kuyibamwo. Hanyuma kubijanye na centre commercial bimwe naguma mvuga, urabona harimwo amantuze ya menshi, kamvuga ama categorie, harimo ivya habillement, électronique, mode accessoire, gutyo na vya vyimburwa ngibi ngaha. Igihe bikeneye uragenda ukeneye kugura uraza muri recorte, ukeneye kugurisha uraja muri recorte nyene, hanyuma ugatangura kudandaza. Navuze akantu ka vendre, ugomba gushirako ikidandazwa cawe, uraklika gaha kuri vendre, hanyuma baca bagusaba, kubera je nsanzwe ndi connecté ntibaja kungora, mugabo baca bagusaba gushiramwo email yawe na mot de passe, cyangwa se ukaza directement ngaha kuri connection, hanyuma ugaca ugira, kubera hasanzwe harimo email yanje urabona, bica binsaba ko bandungikira code byonyene. Ariko ubundi wewe utari bwashiremwo ucuja kuri kwiyandikisha inscription, hanyuma ugashiramwo ya email na mot de passe, directement ucugenda ubwo nyene muri platform. Rero nkuko twariko turabivuga, amantuze ya yose amakategori ngaya arahari. Navuze ko ushobora kudiscuta instantanément n'umudandaza, umaze kubona ikidandazwa wari ugikeneye, basi uri kurabikora rero hakagira ikikugora, bashobora kuza ngaha kuri aka kantu ka message, urakabona ka icone ka message kavuga ngo besoin d'aide, ugaklitseko duca tukubaza uburyo ushaka gufashwa, mbega ushaka par email, kuri WhatsApp cyangwa se kuri appel. Ukeneye appel uratora appel, ukeneye WhatsApp urashiramwo WhatsApp, ukeneye email uratwandikira kuri email support@ireaplus.com. hanyuma email kaza tukakwishura, aho kumbure ni nko ku bantu bari hanze y'igihugu badashobora kugira, cyangwa se abakunda email gusumba WhatsApp, tugaheza tukabafasha. Iyi assistance rero iri disponible amasaha 28 kuri 28. Ukiza ku rubuga bya bindi byose birabascura. Iyi ni immobilier, iyi ni miduga, izi ni vacances. Aha ni mu gihe ni muri ya centre commercial ugomba kudandaza utuntu duto, aba ni baba agent mwambaza, baba commissionnaire b'amazu, aba nabo nabimiduga, donc byose babirimo. Patrick, turabona yuko utweretse byinshi kandi bihambaye, ariko umuntu arashaka kwibaza ati none uruno rubuga ubwo ntiruje kubuza isoko abandi bantu basanzwe bakora, turazi nk'abo bita kuri ntumangende mu Rubirizi, ubwo ntaje kubabuza isoko? Urakoze cyane. Oya, ntitubabuza isoko, ahubwo ntituri no muri concurrence, ahubwo riho tubatumirira cyane kwisunga uburyo bushasha bwo gukora, kuko uri kuraraba aho isi kiragera uno munsi ibintu byose biri numérique. Rero numérique ntiza gukuraho abariko barakora mu buryo classique, ahubwo iza gurevolutiona uburyo bakora. Rero kuri ireaplus.com twaranabiyumviriye ko ni wamanuka hariya muri catégorie principale, uraja kubona ko harimwo aba concessionnaire, harimwo n'aba agent. No kuvuga harimwo aba concessionnaire automobile, harimwo ama service automobile, no kuvuga nimba ufise garage ukeneye ko abantu baza barareserva bakaza gukoresha imodoka zawe en ligne, byose uragenda ukabishirako. Rero aba ba commissionnaire nabo abaciye ubwenga ahubwo bagende bakreye ko amakonte, ko konte y'umukomissionnaire iratandukanye na konte y'umuntu asanzwe. Wewe urumva ko afise ama avantage menshi kuko ari en contact n'abantu. Hanyuma bajya abantu nkunze kubona, reka ndagacishemwo, usanga abakomissionnaire ngene babikora niko barafise amashene ya WhatsApp canke ama groupe, mugabo kenshi usanga babishira ku ma statut. Mugabo ugiye kuraba statut imara 24 heures. Muri 24 heures bivanye n'akazi umuntu afise, hari n'igihe ataba yaravye statut yawe, kuko hari n'igihe usanga dufise ama message amaze imisi tutarishura. Rero imaze kuvako ntibiba vyoroshe. Mugabo ufise account kuri ireaplus.com deja tugukorera na publicité ku buntu, kandi umuntu wari wese no munsi urabona ko biracemewe ko n'abanyamahanga bagura itongo mu Burundi. Rero yaribonye akumva yorigura,
twebwe tuba twagufashije ku makinga business yawe. Yego ntituje kubabuza rero isoko, ahubwo tuje gufashanya no kubereka ingene bashobora gukorera mu buhinga bwa none kandi bakabonwa bakitega abakiriya benshi batandukanye nabo bariko bararonka. None rero akarusho nakahe ino application cyangwa uru rubuga ruje gukemura rero ibihe bibazo hanini bimwe babidondaguye ahanini ibihe bibazo cyane cyane abanyagihugu bacamo? Urakaze cyane. Kumbure imbere yuko mvuga umunyagihugu akarusho azobikuramwo, reka mpere hejuru hama ngende manuka bukebuke. Yego duhere ku munyagihugu yitwa leta. Leta mbega ibifisemwo inyungu nyabaki. Naranezerewe cyane ahubwo maze kubona muri iyi leta nshasha barashizemwo ministère ya finance ubu uye iri charge na économie numérique. Kandi ugiye kuraba l'économie numérique ihuriyemwo ibintu byinshi, harimwo e-business, e-government, e-tax n'ibindi byinshi. Rero kuri iheyaplus.com transaction yose iri track, kandi amantunze ya portail ya OBR arimwo. Ngaha mu Burundi biracoroshe, ibindi bisagara cyangwa se ibindi bihugu usanga bifise amatagisi menshi n'amazina yabyo bitandukanye. Rero birumvikana neza ko ikintu cose gisanzwe kiriha itagisi canke ikori ngaha mu Burundi giciye kuri Iheya Plus na leta izoba yaronse. Akarorero nk'igihe wowe ufise ya maison de vacances cyangwa se wadandaje imashini ya kuri iheyaplus.com, urumudandaza ariha TVA, ariha itagisi, ico gihe wewe urumva ko ngiriye ko mvuga avantage zibiri. Deja nta evasion fiscale izohaba, nta na fraude fiscale izohaba, hanyuma nawe ntuzoruha cyane kuko vyose bizoba biri traqué muri Iheya Plus, niyo yagufashije kugira transaction, amahera yawe yaronse iguha yiwawe aya OBR yavuyeko n'amafrais de service ya Iheya yavuyeko. Comme ça rero n'akazi ka OBR kazogabanuka kuko OBR ntizovuga ngo ntiduherutse kubona itagisi rya Samuel azoca avuga ati okay nimurabe nimuvugane na iheyaplus.com. Nuvuga ngo iheyaplus.com nizoja kutanga ya matagisi yawe ya matransaction yose ayabaye kuva nimba ari mu kwa mbere kugera itariki zingahe z'ukwezi runaka, ihezi yatange muri OBR uronke notification cyangwa se uyirabe muri account yawe ya Iheya, byose tuzoca tubigushirako muri account yawe. Donc urumva ko hariho avantage ya leta, hariho avantage y'umudandaza, deja hariho gain du temps, ntazosubira gutakaza umwanya, hanyuma kandi na wa mwene gihugu nawe asanzwe ari karagura, asanzwe ari karadandaza, asanzwe ari karakotesha, biba byoroshe cyane ko ashobora kubikora avec umwizero mwinshi. Kuri Iheya Plus dukora mu kintu kivuga ngo book with confidence. No kuvuga ngo ico ukora cyose, nimba ari kubookinga, nimba ari gusellinga, nimba ari kubuyinga, nimba ari kugura cyangwa kudandaza, byose ubikore avec confiance kuko ni bintu ata fraude, kandi ahubwo fraude iri traqué ku rwego rwo hejuru. Uvuga icizere. Ego icizere. Urakoze. None abari hanze y'igihugu nabo bizoborohera haruhande yo kuvuga ati aje kurondera maison de passage, hari ikindi kintu kumbe nawe ashaka nko kudandaza bizokoroha kikamushikira nk'ahari? Okay, urakoze cyane. Reka mbanze mvuge ko Iheya Plus atari plateforme vyonyene, ahubwo ni univers, ni kwisi nzima, ni isi nzima, kandi yo sinzima iri connecté ensemble hamwe. Donc yose iri hamwe, hanyuma kuri iyo connection kandi transaction yose cyangwa se ikintu cyose ukoze, twebwe dushira imbere la valeur ya wewe ubwawe uri kuragikora na cyane cyane. Uno munsi kuri iheyaplus.com nta service ya livraison d'office, mugabo kandi bivanye n'umuntu ahari bikavana n'ico yaguze, ndetse na wewe nimba udandaza ibirato mwijabe mugabo kavuga uti bon livraison muri Bujumbura nzoyikorera, uzongura ikintu wese mu gisagara ca Bujumbura canke muri Ntahangwa canke muri Muha, bivana na wewe. Twebwe Iheya Plus ntitukwempoza politique ya commerce yawe, ni wowe ubishirako kuri Iheya Plus. Nje kugura nkabona nti waratanga livraison, nyina kigura azokinzanira kumuhana muhira.
donc ya confidence nakubwira uraje kugira reservation uraguze mugabo nturishe kandi urabizi ko ejo saa 9 cyangwa se isaha runaka azohikuzanira ku muryango agigusangije muhira rero urashobora gucuriha amafaranga yawe cash on delivery ico gihe ukariha amafaranga yawe mwese mwabaye mwagize mwakoze urudandazwa umwe wese yaronse ico yashaka kandi avec confiance mucizere gihambaye rero uti abari hanze y'igihugu bizogenda gute una munsi nariko ndavuga ko ata chaîne logistique turashira gukurabona turiko turatangura mugabo ivyo biri muri vision cyangwa se mu vyo dutegekanya gukora ariko kandi igihe ushoboye kugura ikintu kavuga uti ndafise umuntu azozi ni mu gihugu ndimwo azoza kinzaniye ntangora unashobora kugura kuri Irea Plus hamugahereza contact wa muntu wawe akagitora ku mudandaza cyangwa se kuri agence ya Irea Plus hanyuma uwo muntu akazohikuzanira urumva ivyo twebwe ntiduheza ngo tuvyinjiremo ni ivy'iwanyu ariko iyo turiko turaja uno munsi urabona ko tukiri kuri ireaplus.com iyo turiko turerekeza hazobaho ireaplus.fr ireaplus.ar ireaplus.us ireaplus.ca no kuvuga ayo nama region commerciale byumvikana ngo niwaja kuri ireaplus.com politique d'office nuko uzobushobora kuvuga indimi n'imiburiburi zibiri Congereza n'igifaransa mugabo ni waburi umwarabu uri muri mu gihugu runaka c'abarabu kabuvuga icarabu gusa ugomba kuja kuri point de vente yitwa ireaplus.ar kukuvuga icarabu aba agent bacu bavuga icarabu nabo bazogufasha kuko Irea Plus rafise service ya assistance rafise service client ishobora gufasha umuntu wese ugiye kuri .fr hamukaza gusaba service yo mu Congereza ntituzoyigwa uko aba agent bacu bari occupé no gufasha bivyongereza donc ugiye kuri point de vente ya .fr ugomba kubuzi kuvuga igifaransa kuburya bazogufasha mu gifaransa muri make ngerageje gukumviriza bisigura yuko n'umuntu ari muri Amerika ashaka kudandaza akagura biciye muri Irea Plus ego naho yoba parcelle iri Washington nawe arashobora kuyishirako canke inzu iri muri Washington arashobora kuyishirako hama bari hariya bari intéressé canke wowe uri umurundi uri intéressé kwigurira inzu i Washington ukayibona ukayigura et puis mugaheza transaction ukagenda utora imfunguzo ego ubwo umuntu avuga ati nyene byo yunguka gute cyane nibanga bon nyene byo ko yunguka novuga ngo si uvuze nyene byo ushatse kuvuga nyene urubuga okay nyene urubuga hariho uko yunguka ntiyunguka cyane muri make mugabo kandi pas d'intérêt pas d'action ariko uko yunguka hariho des frais de service les frais de service no kuvuga nimba udandaje ikintu hariho udupoussière de pourcentage ugomba gusigira urubuga kuko urubuga nago rakeneye maintenance rakeneye ama entretien niki rero izo frais de service uri kurakrea annonce yawe uri kurashira ku kidandazwa cawe hariho iyo hageze ko uhariwura ibiciro cyangwa gishira ku giciro Irea irakubwira ati uribuka ko hariho itagisi nimba uzogurisha hanze hariho les frais de transaction bancaire kandi zo nazo zivaria selon banke yiwawe nimba ugomba kugurisha ngaha naho kandi wibuke hariho les frais de service za Irea Plus kakwereka ama pourcentage hanyuma ugaheza ugakalkula igiciro cawe en connaissance ya za pourcentage zose hama rero ugaheza nimba wari kugurisha ibihumbi 10 ukamenya uti ncanshira ku giciro ca 12. Yes, kumbure twerekeza ku musozo wa kino kiganiro turamaze kumva urubuga rwitwa Alibaba ubwo haraho bisaniye na Irea Plus bon reka mvuge ko ataho uko bidasa ariko bishobora kugira ihuriro aho byohurira Alibaba bararanguza bagira vente de gros bararanguza abona ko hari n'igihe ugiye kugura ka article kamwe batakwemerera mugabo aho bishobora guhura nibaza ko uravyumva ko bidasa uko Irea yoyo ni platform iri bifase ihuza umuguzi n'umugurisha nayikaja hagati ikakwereka ati ngaha hari ibijumpu byeze hari umuntu afise umurima w'ibijumpu mwitenga weze ariko ararondera umukliya nawe uti ndi kumusaga mfise restaurant
nari nabuze ibijumpu donc ni muduhuze ingene tubahuza biroroshe nturinda kutwandikira cyangwa kudutelefone ku rubuga nyene ugiye kuri ireaplus.com hari ahantu ubona ngo discuter avec uyu muntu yitwa kuyashize ku bidandazwa vyiwe murandikiranira message kujya kwa WhatsApp hanyuma mugaheza donc aho rero niho bitandukaniye na Alibaba aho bishobora guhurira nuko ejo natwe dushobora kuvuga tuti biri no muri vision yacu tuzoguma tudandaza imiduga y'umudandaza gusa uno munsi natukeneye kuzana imiduga yiwacu kandi tuyidandariza hehe kuri ireaplus.com. Patrick urazanye urubuga mu Burundi rutamenyereye ariko rusaba internet mu gihe internet mu Burundi ikiri kugezo go hasi urabona yuko umugambi wawe uzoshobora gushika ku ntumbero yawe wifuza? Okay, urakoze cyane muri make nico gituma habaho kwiga projet ngaha wabonye ko naje nzanye igitabo ireaplus.com iyi ni plan d'affaires ni business plan. Muri business plan rero harabaho kwiga les menaces et les atténuations, harabaho kwiga les faiblesses n'ama force ufise cyangwa se ari muri contexte uri kurakoreramwo. Rero ivyo vyose twaravyiyumviriye ko sumuyaga si internet gusa urana ko no muyaga nkuba rimwe uragenda urabona ko ama menace arahari mugabo umuntu agenda yiga ingene bizoca bigenda akabijya ka ireaplus rero nuko atari plateforme iri kuri Google gusa vuba cyane hariho na application iza muri telefone muri application rero akabirya hariho ivyo twiyumvira gukorerako ku buryo bw'uko n'igihe uzoba udafise internet mugabo ufise application tukurungikira notification ukabona notification ije kuri application yawe hanyuma mugabo nta bishasha bigiye ko uzobona kuko urumva nta internet ufise ngabo ni wiconnecta uzoca ubona byinshi ariko bivanye na ya comportement yawe twabona kuri ya nyifato yawe twabona ku rubuga rw'iwacu turabona ati uyu muntu akunda kuraba ibi nibi hagiye ko gishasha rero turakurungikira notification ukamenya ati muri vya bintu nkunda hagiye ku ikintu hanyuma igihe waronsa ka internet rero ugaheza ukajako ukabiraba ukeneye kugura ucufatira kugifisa ko kabuke katarahera. Ego ndagushimiye cyane Patrick turabona yuko uzanye ibintu bikomeye bihambaye akajambo ubwira abariko baradukurikira nakahe ubona kumbure utashoboye gushikiriza? Urakoze cyane bon akajambo nobwira abariko baradukurikira nuko birashoboka ko mu Burundi yambona kazoza baguma bariko baratubwira nyanicubahiro mukuru w'igihugu aguma ari karahimiriza birashoboka ko tuyigera ko twese atawusigaye mvuze ngo twese atawusigaye umva ko birajanye kandi na rya jambo akunze kuvuga ati umunwa wose n'umufuko wose uco bibona kuko kuri platforme yacu nakubwiye ko n'ivyarimwe récolte urashobora kubishira ku kabidandaza bien sûr ivyimburwa bien sûr tout offense tutarenze ya mategeko réglementaire abasanzwe hari aho bavuga ati ivyarimwe muri iriya ntara ntibizoshoka muri iriya ntara ataruhusha sinzi ko bitahura hanyuma n'ivyo muri ferme bivuye mu vyorogwa nibitungwa ivyo vyose urashobora kubishirako zandagara ngaho urashobora gushirako hama wawundi ari mu gihugu atatudagara twi Burundi abona kavuga ati izo ndazikeneye ndafise n'umuntu ari hiya zoza zinzaniye donc ivyo vyose birashoboka rero uca wumva ko wa muntu kumbure ibijumpo vyiwe vyeze mugaba atarafise isoko arashoboye kuronka isoko mu mwanya muto cane kubera ko yabishiza ahantu abantu bose babona urumva ko twese birashoboka ko dushika kwiterambere mu buryo bunyarutse kandi bwizewe kandi bworoshe cyane. Eko ndagushimiye cyane Patrick nshimiye n'abandi bose mwariko murakurikira kino kiganiro mwamaze kumva byinshi kuri Patrick yuko azanye ubuhinga budasanzwe ubwo rero ntimwitinye kugira ngo mushike kuri urwo rubuga mubashe gukora urudandazwa rwanyu mugura mugurisha ibintu bikagenda neza cyane. Rero ndabashimire mwese nshimira n'umuproducer wacu Jean Marie yashoye kugira ngo amajwi n'amasanamu bashikire neza mugire subscribe mukunde kino kiganiro mugire commentaire ku bibazo byose mufise kandi mwongere mugisangiza n'abandi kugira ngo
bino vyiza turangije kumva n'abandi bibashikiye. Makubona Moses Angelo, bye bye na butaha.